karibu urugo warushitsemwo urabona ko impuzu umuntu aziguze isigaye no kuba uza ukubaka rukaguma tukabana mu mahoro noneho ibyo sinda kubikwigisha urazi cakuzanye ujya wonye tuzanira intebe ni umukozi nawe yuguruye ni umuzamu usanzwe ubizi yego bajya abana nabo nabonye je nibaza ivyo ko tuza kubiganira ko mu wundi mwanya gusa mbaye ndakushobora kugusigurira bamwe mu bo wabonye ibindi navyo nitwicara hamwe turabiganira neza niho duciye dushikira hanze aha niho hari akayaga ngomvye tubanze turuhuka urabona izuba mw'isoko ni hatari no gituma ngomvye tubanze dufata akayaga nyuma yo gufata akayaga duce tuja mu nzu hama ibindi birakurikira urabizi sawa mugabo je hari bajya abana kuberije abana ni beza abana n'umugisha wewe nakubwiye ati turaza kubiganira hano yego n'umugisha ariko kubera ntarimenyereye kubabona ngaho two nahora nsiga babona nta kibazo turaza kubivuganako gusa wewe warukwiye kuba gushikira urugo ukarunezererwa ukumva ataha ndashitse iba kunezerwa wafashe aha mirere na mirere Ok, chef frère.
ndaraye ibyo bantu bari kuri igi wari yicaye ngaho none yagiye yagiye siza ahantu yarori reka ndamurabe Ari mike kwe. Ntiyari mike vraiment ninda bakumbuye. Kaze rero muri sanze. Ego. Urazi rero je cyari kinzanye. Burya sikirekire cyane cyari kinzanye. Je hari umumama asa n'umuntu agowe cyane amazi imisaza kundondera. Agowe. Ego. Agowe amazi imisaza kundondera ndamu. Uvuze ko akagore kanje kagwagwaguritse muri omani. Yaragiye navyo ntavyuzi. Iyo ni nkuru y'ukuri canke n'ibintu by'ububeshi nyene bimwe nyene by'abantu ba kino gihe bavuga ibyo bicaye. Ikintu numva cotuma duta n'umwanya twotumwanya tuvuga sigutumwanya twoshira ko mwanya kugira tukiganire ikintu cabo bana ugomvye kumbwira ko abana yabatanye umuntu atishoboye kandi ashobora kuba bamerewe nabi mu bwo buzima ariko shobora kwemera yuko amaraso yanje nawe uko biri kose ko nyina nawe yahemutse akabahemukira ni arinzi ngo bari kumwe bashobora kubaho nabi mu buzima nk'ubwo ni ikintu kimwe ngirenda gusaba ko warinze uza kubimbwira nuko bafise ko umutima w'urukundo kandi wipfuza ko nabo bova mu izo situation barimo birasaba kwere rero kubwiyombo abana ndagusaba ikintu kimwe uzubanzanire babane n'abandi bana none bazobana ngaha n'abandi bana bonyene none nturongora none nawe nyene abana bagume bayerera uri umuntu w'umugabo za nundi mugore ushire mu none burya n'urukundo nkunda cyane ko kwipfuza ko ndongora kugira abana ntibagume bayerera mu gahinga bose basi umwanya umwe nivyo kandi vraiment utari bukureke go kubanza ndumva norongora ariko uribuka igihe muje kuntegera nta muntu uwo mubona umukobwa munini w'imishatsi nyene urumubona yarasobanutse kabisa yego asa neza nyene urabizi ko twarigeze kuba turi mu rukundo ariko ubu hama tukanahebana ariko ubu tubyumva kumwe tubyumva kumwe igitangaje rero ntacuzi tugeze kure ku buryo jewe nipfuje ko mbere anaza tukabana mu kurinda yuko ibintu vya mariage biba umviriza ndashaka kubwiye nyarutsa umugore arahari naramuzanye ati aha rero umunsi nusubira inyuma turabana ikintu ubwanje nagiye kwiroturwa nsanga mu kibanza ciwe hari umukozi sinokubira ngo byagenze uku birancanga ubwanje umutima wanje wari wamaze kumva kuba informé d'abord ko ndose umugore ariko nagiye kwiroturwa usanga ari vya bintu vyawe nyene vyo kugumutoragura usubira usanga ari we wa mwansi ujya mu ndimi byari byo ariko umugore vraiment je ndaze mu minsi iza uzoza usanga ibintu bimeze neza ahubwo ikintu mfashe kinyaruka unzanira abo bana mana yanje sinari kuza ngaha bana ntobazana jewe nzobazana urabi usanzwe bizi naje kujanye noneho tuzinanye muri byinshi agafana karari vraiment urabazana shawe mu bandi kajya nakaya kagore nakara bakagwagwaniyo muri omani mbana atari benshi bagirire gwana n'amahigwe ego ntacu reka tuvyihoze urakoze rero kakaramatsi no kaze karondere karonka turaye ko kogira ico kavamwe ivyako bya Denise gute? Sawa. Umeze neza? Wakize? Kandi shandumva ntushushe. Pepa turajana. Ego turaja kujana ntona ko wambaye neza. Amuzi turasohokana ndakugurire bumu na shokora. Ndakujana na mama Dabeti. Mama wawe ari he? Mama wawe urazi yari? Ambwira ari he? Nahoze. Warongeye ko hazi no cyumbira katahuze. Ega mama wawe sujya Bernice. Mama wawe nzomukwereka mama wawe mwiza original apana uryuze. Nzomukwereka mama wawe ubundi mama wawe ujya si mama wawe. Ujya si mama wawe. Ipate ko shaka mama waje wawe tinyine. Kadi dakubiri mama narura. Lora nzomukwereka ariko ujya mama wawe si busina kugira ujya katari mama wawe. Ujya si mama wawe, mama wawe ngiza nzomuzana ndamukwereka sivyo ujya si mama wawe. Kandi wa mwana we rero zurumbiriza ibyo so wawe kubwiye. Ujya si mama wawe
reka nije nzi mama wawe none wewe urazi mama wawe ariko papa abandi bana barafise banyikubaha karibu sheri mahoro gute rero sheri umeze neza kunyikura umenga ubize udusoni uraye neza urubanza warubonye gute Imana yarahabaye vraiment ndikundira abantu bari bagwitavye byari bimeze neza cyane nukuri Imana yarayidutwengeje ibyo bintu nabyo nari niteze Denise ntaco indira nzo mama wawe nzomukwereka sivyo nawe ugiye kuronka mama wawe mwiza uwundi ntugire ikibazo sivyo nzomuguha mama mwiza tekana sivyo ahubwo rero ko dusohoke ko nari nabikwemereye ndahugura yabo umuntu yashakora sivyo ntuse kumbaza ibibazo byinshi nk'ibyo Karibu munzu bose ngiye hariya muri salo karibu mumfashe mumpamagarire aze tuvuganire ngaho zo kukoze yego kandi muhamagare sawa amahoro gamu Sam Zane agatebe nganire nuno mugabo ngo ni pale sawa ndaje Nichare murakoze mugenzwa n'amahoro nukuri n'amahoro tumeze neza turashima Imana nagashaha mugenzi kumenga nta wundi mugore ndazanoze kwiba mugenzwa n'amahoro je nibaza ko n'amahoro kimwe gusa kwanza ndagukeje kuba warakize no munsi nkambona ko ibintu biriko biragenda neza biriko bigenda n'amahoro bro urankeje kuba narakize aha nyene bivuye ku mutima canke urababaye kuba ntapfuwe kugira ngo ubandanye gahunda yo gusambura urugo rwanje wari waratanguye nyakubahwa urazi kuva kera ko wewe wari umugenzi kandi twabanye mu bikomeye no mu byari byoroshe twaragendanye nta gihe na kimwe nigeze ndakwipfuriza ibintu umunsi n'umwe urumva burya kukwitwa pare byari ariko reka ndakwitwa Inosa ko niryo zina ryawe yego niryo zina ryanje nta utaniye na babandi bavuga ngo gucunga umurima w'umugenzi ngo uhagarara hagati sha warahagazemo kabisa nabibonye ariko vraiment akaba ari uza kungirira nabi ari wowe wari gutegezwa gusigara urandabira urugo Éric ndakubwiza ukuri ivyo wowe bakubwiye ni by'ukuri nta siguro nimwe yavyihari kandi ndakubwiza ukuri Imana yo mwijuru yayindi twagenda twambaza yaturungitse kurondera ruguru umugore wiwawe nizogaruka yongera iguhishurira ivyo nyene yo kuri kurambeje sha ni Imana yo mwijuru yarako abasambanyi kw'Imana abasuma ngo Imana ariko vraiment urubahuka nivyo wakoze ukubahuka ngo Imana yo mwijuru umviza renda kubwira
nta majambo menshi mfise kuvuga nawe aha nta mugore wa kabiri ahari ndazana kugira ngo wibe ibyo wankoreye narabibonye ikintu gihari mugenzi nta munezero mfise na gatoya kubwiyomvo urashaka kunsohokera mu rupangu atari uko akoze naye ndahaciye ngo ahubwo mugabo reka kubuvyinana tuganire tu ariko vraiment ukuba ukakora ibintu nkabijya ugakora ibintu nkabijya vraiment mugihe urambabarira umugabo w'igito vraiment ubanza utohoze natohoza ukuri kurigaragaza ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko wewe abansi ufise nta nubwo ari jewe ahubwo abansi ufise nabagenzi biwawe ndakubwiye wa mugabo nari kukwica ariko sinzi yo nzananye genda umvira mu rupangu ariko urabona by'ukuri urabona w'ibyo nkoreye urabona ingendo umfashe nabi mu rugo rwawe iyo waruze akamaro nakumariye ntubu mfashe gutya hariho ibintu rero mwitiranye nuko narinda gusunuye nta gukingiye inkuru enda kugaranya mbanze ndaguhane neza zogaro Karibu. Mahoro. Ni sawa? Mwaka mushasha. Twese. Mahoro mama. Karibu mwicara. Yego. Karibu hano. Miss. Bash, turashima n'ukuri. Umwaka wawe wakuziye neza kabisa ntiwora. None tubeho. Ariko nawe amasiripurize yararenze. Ko mbona ujya muntu musa ni mama wawe. Kumenga none biragutangaje. Abashitsi utambwiye ngo biyumbwira mba niteguye se nawe nusi. Ega na Yesu muhuza nkazo gutegutsa. Aho. Menza guterera. Urumva? Nubwo ko baza ko iyo bari mu mama wanje si mama. Ahubwo nanje kumukwereka. Kuko mwamuremereje imitwaro myinshi kandi asanzwe atakwari. Wibuke umumama nigeze kukubwira afite abana biwanyu kandi agoye cyane. Noyo. Mama afite abana biwacu. Yego. Ubu ni abaretse. Cyane. Kandi ndibaza uri gukora muraba imitwaro iremereye gutunga abana nk'abajya bafite se na nyina. Ndabira n'ukuri. None madame byagenze gute? Uko byagenze ni ukunya kubaho. Umufasoni wanyu. Nawe sinzozimira. Oya. Naho tuje ku mugoroba nawe ni nzozimira. Muga hari tunyuro twinshi. Hari tuyira. Gisagara n'ikini. Ikindi cy'Ubujumbura barimo. Ubona ko n'ibigori byeze. Ubona ko mu kwezi kumwe bizoba byeze. Ahubwo n'indwi zibiri gusa. Kwezi. Asha. Nawe naho nzoba nje nabaye umusirimu munyaburayi. Ngaha uzoca. Hari tuyira twishije Bujumbura sinzi ko barimo. Ndabongira ntuzozimira. Asha. Nzozimira. Nawe sinzozimira. None ubu telefone. Uzinduke ijoro tube bajya abana ahubwo nabikubwiye ibiri yahiye. Ubu ibyangombwa byose wabirose? Nabirose ubu. Biraha kukamurimuri. Hanze rero naho muri Oma. Yego. Uraza amakuru ya
je mwana numva bagenda mbona mu misi ingahe baba bameze uko ye urabona hagasura njye banyerera inje ntuzomenya nzobangani uko hariya bajya inkoko inyama nziza zo mu magopo hariya ntibajya imikino nk'iyi reka reka rero wowe nawe idiri ndaguhaye ngo wayumvise je wabana nzoguma ndakurungikira amahera uravyumva ikindi naco yego nzoheza ndakurungikira amahera ngurira iparasera kugira wewe nawe nzace ndungika ivyangombwa unsangeyo mugabo inzu isigaranye abantu nimwe barayipanga nicyo tuzoherako mugabo yo kurya ahubwo bibaye ngombwa none ngaha ni wawe aha ndapanze ndapanze ahubwo rero nkishikayo nzoca mbanza ndakurungikira vasi y'inzu nziza nja gupanga n'abana nkuraha ego imana ni nziza igira neza jamana dusenga hajya wewe ikora ibikomeye yari yarabimbwiye reka mu masengesho aheruka nagiye numva ngo niwakira inzu nziza kumbe byari ibi ntitevya yundi ikoresha umwanya imana ntibesha uzinduke ijoro pe kandi rero ndagusigira abana babiri gusa ndagusigira uwa mbere n'uwa gatatu ego uwa kabiri n'uwa kane jewe nzofuma ndabajane kwa mama umugabo rero nzomfatira abana neza je nukuri abana ndazi kubafata abantu bahemuka iyo mubonye ibintu byuzo uzoce wigira ahantu ubona ko mengo ufise iyo myaka ukazobona amahera ntize wigira umujyi oya nukuri ntugire ubwoba reka hajya umuntu apfa umukeno ngano kurungikira inoti usanga uca wirirwa mu oya nahapfa umukeno nukuri wowe uragira urabe ahubwo yose iyo nzobona uragiye ngo uzinduke ijoro ahubwo wowe uzinduke ijoro uza gutora abana ahubwo rero akira aya mahera ndazi indwi imwe gusa amahera nzoba ntangiye kuyarungira wewe uzogenda kuvunjisha kwa Siyoni muri vile hose niho nzoja idolari rimwe rivunjwa 3,500 idolari rimwe 3,500 idolari igihumbi umva ndungitse idolari igihumbi hewe nanje ngiye gutunga utsinduke ahubwo baye ego urabona ko buriko burira sawa ejo ndazinduka Imana ni nziza ubu nanje ngira mve ngaha muri aka karuri gaye Mana urakoze ndagushimiye ejo mu gitondo nzinduka umutwenzi uko niko vyagenze okay kibazo cyane ndacyumvise ngire ndagitorera inyishu turindire hajya gato tuvugane n'uwo mumama amaze ibisa guharashe yo kubagaburira araza kuguha inyishu nziza murakoze mbaye ndashimye sawa umviriza rero iminsi 2 maze iminsi ngaburira abana biwawe amahera ushira hasi sayo ubuze mva ndayatahanye rimwe na rimwe genda kunda kwitwengera umviriza rero ndakubwire Francine hajya nase kuvuga byinshi kuko ujya mu mama yari hajya hano ujya ntibyoroshe ndatse ntabyo waruzi kandi ntubwire ngo biroroshe bajya abana nabi wanje wibaza abana baraho umugabo wawe sa